duhejeje gukurikirana inyigisho zihambaye cyane mu bijyanye no kubungabunga ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane ikoreshwa ry'amafaranga ava mu banyagihugu mu makori mu matagisi eka mbere n'amadeni ashobora kuba afatwa hanze kuko azorihwa n'abanyagihugu eka mbere n'imfashanyo dushobora kuba turonka zigatunga ku neza y'igihugu n'abanyagihugu bose. Cyari ikiganiro kimeze neza cyane cyo gituma jambo rya mbere ryo gushimira abadutumiye tugashimira baremesheje icyo kiganiro tukambere tukabona yuko abatashoboye kucitaba bateza kucitaba bahombye n'uruhombo kuko tuhigiye ibintu bitari biki. Mu bisanzwe twasanze muri iki kiganiro hari inzego nyinshi zijeje kurwanya ibiturire, hari abakozi benshi bajejwe gukurikirana no kurwanya ibiturire, kunyuruza itunga ry'igihugu, kurisesagura kuko bica bituma haba ingorane nyinshi mu gihugu ata mugambi n'umwe uranguka. Icambere rero kibonekeje muri ibiganiro muri izi nyigisho nuko abarongoye igihugu, inzego z'igihugu, leta, inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ubutungane, izo nzego zitegerezwa guhaguruka zigakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga y'igihugu abungwabungwe neza afashe kurangura imigambi y'igihugu n'abanyagihugu ku neza y'igihugu n'abanyagihugu, ntazaraherera mu minwe mu mifuko y'akagwi k'abantu. Ico ni cambere twabonye gihambaye kuko uko izo nzego n'ahari nyinshi nabo bari muri izo nzego ari benshi bakora, mwese umenga arikorera, mwese akora nk'uwikorera, bikaboneka rero yuko zo kuzuzanya nabo bantu bakuzuzanya. Ni ikintu twabonye ko gihambaye. Icya kabiri ni uko amafaranga yose aboneka mu bijyanye na politiki y'igihugu ata amafaranga aja mu byo kurondera yandi, icyo twise investissement. Amahera akoreshwa gusa mu kuribwa mu mishahara, mu ngendo, mu kwinezereza gusa. None nitwaguma muri ibyo abantu bazarongereza imishahara y'abantu, ingendo, y'amafaranga abantu bakoresha, wumva ngo nzaye ntandanse ukava ku miliyoni 200 ukaja ku majana 5 atayahari, impera n'imperuka bizogarukira he? Impera n'imperuka nuko igihugu izokena, abantu bakene, twese tubabaja. Rero ntivyoshoboka. Amafaranga y'igihugu ategerezwa gukoreshwa mu buryo, ibyo navyo nyene birakenewe, ariko bigafata uruhara ruto, uruhara runini rugafata amafaranga akoreshwa mu kuvyara yandi, mu kuzana yandi, tukajya ayo turondeye. Amahera abonetse narijya atabantu benshi, atabihugu byinshi, atamashirahamwe menshi akidufasha kubera turi mu bambere bajya biturire, turi mu bantu bambere batumva aho ineza y'igihugu n'abanyagihugu iri. Ikindi cyavuzwe bashimikiye ko cyane kandi n'abaza baradufasha boshimikira ko ni kubandanya izi nyigisho. Izi nyigisho abantu bibaza ngo baraziza ariko ntazo bazi. Mu minsi yose turiga tuharonkera byinshi. Rero n'abantu cyane cyane abari muri zo nzego navuze muri leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, no muri ngo kuri iki kibazo nyine, no muri za nzego zijeje kurwanya kugira ibiturire, kunyuza no gusesagura itunga ry'igihugu, bakaza barita ibiganiro mwene ibi. Hari ibyo tuvuga nabi cyangwa tutamenya neza, bakaduha umuco, bagatanga umuco ndabo bohaje bari ngaha. Mwebwe muri ngaha murabamenyesha amakuru n'abanyagihugu baburonse n'amakunga baburonse. Ibyo navyo nyine bigafasha, ugasanga kwa kugira ibiturire, kunyuza no gusesagura itunga ry'igihugu biraronse inzira byocamo kugira ngo bigabanuke.
ikindi cyavuzwe ngaha kandi numvise gisa n'igihambaye nuko amabwirizwa duhere ku bwizwa shingiro yosubirwamwo kugira izo nzego nabo bari muri izo nzego baronka ingufu zikwiye na cyane cyane abo bacamanza bigenge abantu bakurikirana iyo dosiye yose bigenge ntibaje bararunka ico bise injonction mu gifaransa zingene kivuga mu kirundi amategeko acuramye ugasanga hari batubwiye ko bakoze muri izo nzego ugasanga dosiye arayifata akayitegura neza akayitunganya ariko igiye gushika amatelefone agakora ngo urubanza urucuku mutaruciye uko ucumenye yuje urumva bigenze uko bivana n'ubimubwiye hari yanje avuga ati bo ninabirengako ndagira ingorane kandi baragira ingorane icanyuma no vuga ni kimwe cy'ubwigenge abari muri izo nzego zicizo manza zikurikirana ivyo byo kugwanya ivyo biturire batagiye bigenga mu byo uburyo bakigenga mu by'uburyo cyavuzwe naco nyene bakaronka uburyo butuma bashobora izo manza kuzikurikirana neza batekanye yenda ko ivyo biturire bizokwigira bigwanya batezwa rero kwigenga cyane cyane bagira ry'amadosiye les magistrats kuva ku ba OPG n'aba magistrats n'abaca imanza bagira nivyo uburyo ariko bakagira n'ubwigenge mu kugenwa kuko ukugena kubwiye ati ndagushizeho ugende gukora uko nuko udakoze uko ndagukunda ndagupfana nganda kujana mu cankuzo ndagukura mu cankuzo cyenda kujana Makamba nza kuvana cyenda kujana mu Cibitoke hanyuma shatse ndagukure mu kazi nzoswe no kuguhemba ivyo byose turi mu gihugu gikenye turi mu gihugu ivyo byose bidatoye inyishu ibi byo gwanya ibiturire bizotugora karangiza mvuga ndiye mbeko batakuru narindangije mvuga nti ibi byo kugwanya ibiturire byo kunyuruza no gusesagura itungo ry'igihugu bidahagaze guhera hejuru kuko ibiturire kunyuruza no gusesagura itungo ry'igihugu ntibera hasi kiba ku munyagihugu muto muto urashobora gufata umupolisi cyangwa umusoda yiriwe kwibarabara umunsi yose anyagirirwaho ari igihumbi canke bibiri umugabo wa undi yanyuruje miliyardi 10-20 nka zimwe president avuga 54 akaguma hajya mu kigoro akaguma hariho hose yari yitegeye ibyo rero ibi byo kugwanya ibyo biturire abantu badagiye barahanwa ntibizokunda kandi hagahanwa bajyanye ne bajya ibiturire nyakugira ibiturire Leo singenda kumana muri no nama kandi havuzwe ingingo yafashwe n'ubushikanganje mu byo bujejwe harimo ikigega ca leta ko ari bikorwa bimwe bibwirizwa guhagarara inyumwe mwayakiriye gute haragarusha izozana hari ingaruka bimubonamwo akamo muwarongoye wabaye mu ndongozi nakaye iyi ngingo yozana karusho gake nta karusho kuzana kuko umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta nibiharura araba ibyo biharuro nyene bikoreshwa ariko burya nibiharuro by'amafaranga bikoreshwa mu kurangura imigambi rero ya leta yigirwa mu nama shikiranganje igashikirizwa mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka n'umushikiranganje wa mbere ajeje ubushikiranganje bwose hajya rero uvuze uti kindagikase sibijya biharuro akata ni abavuze ati iyi migambi irahagaze none iyo migambi ko itezwa guhagarara yacihariye mu bashinga amateka byaraciyeyo ibyo ni bya bindi by'akajagari nka bya bindi abashikiranganje bagenda mu namashinga amateka bakavuga ngo hari amahera yinjiye yabonetse ari deni ari imfashanyo ari biki hamaka ngo ntibazi iyo yaciye bagatahuko n'abashinga amateka nabo nyene buje bafise uruhara ruhambaye muri byo gukurikirana ubwo buryo nibaza barabukurikirana nk'umushikiranganje akaje akavuga nguko ndaca bari ko arafasha ndaca bari ko arakora baba bakwiye kuko ibwirizwa shingiro yarabemerera wewe kumwirukana uwo atirukana ni president ariko kera na president baramwirukana ariko umushikiranganje ashobora kuza mu nama nshinga amateka avuga ngo ayo ntimumbaze ngo sinzi byari byo ngo hari byo mutemerewe ngo kuraba agaca ataha muhira akazabira gukora akazogaruka no mu nama nshinga amateka ubwo nyene ibyo ntibyoshoboka